muri byinshi bakubeshera imwe tumwe mu twensorite wiziko utazo uri fier yo kutuvuga n'utwi bon ubu nuko nyene nakuze karejeho ku bintu byo gutira impuzu n'ikintu bita ideni muta hana unguranye ikintu ya kandi biheze vu bon unguranye ikintu je byarantera ubunebwe bwo kugusubiza untere financial broker uciye kuyini nka broker convocation joze ma convocation nari mfise naragenda no gushopinga impuzu za 2 million nkasiga miliyoni ubundi miliyoni narinda kuja muri BC nk'ibice 90 kujana usanga batageze none bunguki twe baragenda ubaze abo bantu zibameze uko cyane nanje umbaze ushobora gusanga nanje meze uko nawe ni komedi cyawe bibaze yabari nkawe bavuze OLEGUE ntari isilamu bari kwishuri biramaze gushika kubita banki Toto Town ni King mu muji ibi bintu nibikiga maji gemu yacira kumbura ibintu nk'ibi ati skia beat old vibe old nyash old ndabaha ibintu biri poa hari agakuru kamwe kavumye muri iyi minsi ngo D1 bariko baramusiramu nta ruhusha urumva ni vibe nta ruhusha tugiye gutesa ko mfise amahera nta ruhusha fate umuvyeyi arashobora kuntelefona mu ijoro akavuga ati none we bimeze gute ari umuntu akunda agakawuri tumushirira ati genda naryoherwa nawe tora agasamire urabe na papa mugura akavinyu umuteramire ko nanje umva nta ruhusha kandi ngaya amahera jewe ngiye gutesa kandi sindaramuhira ugwego ni OLEGUE ndumusana shushe kandi akomeye umurundi wa mutamu aniyeme attention jewe ndakazi urakazi ngo 5 kwanza muga nyene umume ni swing ziri nkuko nari abantu bavuga ati bamuje mujama n'umuvuye wewe yaraba bivuga haraba kwita umuvuye bisunziki ariko rero ufuza aba ex benshi aya barabura nkicana mfise umwe umu ex yego wemere habutemera nawe Every story matters. Every story matters. TV murameze fresh nkuko mubibona turi kuri ni Weva Vista ikibanza ciza cyane twege tuvuka mu kinama turahishimiye uyu yitwa murabizi vyiwe vyagute man no mu mudanseri sawa boss turi muri kauli mambo ya makauli tugomba tuje iburaya je nije nzoza nabaha amakuru ya mbere mutamuzi iburaya inyuma y'igihe kinini mutamubona OLEGUE afise indirimbo shasha ndibaza mwarabonye cover ariko nyuma yiyo hariho twagute iyo ndirimbo we nta ruhusha tuzi rero ruhusha mutwimye ugwa arigo yo kuja muri boîte ukirekura nyene n'aba ruhusha ntago uruhusha rero yamaze kururonka deja ndavuze uruhusha no munsi yo kuja muri video nasavye uruhusha kandi amayanda afise kandi no munsi ndi gukesha nta gutaha kubadi ariko wari umugenzi kera utararonka amahera ya donc urumva ifisa karadi umhanga je nama yaramfise ubugadi nta numwe yamona ndo nkakumviriza radio bwana aragarutse kuri STV vuba kandi ari bisanga byawe numvise ngoma ndabizana baramaze kwitwara wait je binapana ngato bivugana bo nje gukorana ikiganiro na OLEGUE turaza kumenya byinshi kandi ndazi yuko mumaze igihe kinini cyane mutamukurikira niza baba iyo bendera yacu y'igihugu ibendera y'igihugu y'intize gatoya ntavyo kuyambara ni kuyerekana ingene ibendera ryacu riryoshe nubwo ejo twatsinzwe nta kibazo turayikunda poa boss meze neza OLEGUE nakigwanire warakigwani nturaheza ariko nturaheza kamenda mwambike naratsinzwe muri no misi commentaire ya mbere office urayizi yarashaye yarahombye peti ba urohora uvyuma ariko babivuga sindi wa mbere ndabivuze uri kukora iki kugira ngo dusubire kukubona neza ana kimwe cyangwa uri kuta ariko nawe cuzana ati nta ruhusha mufise ko kuvuga ko je nahombye fresh lakini mzee we je narahombye uravyemeye naranabihevye n'ibintu by'imiziki nga ngoma ndabe gerageze nta ruhusha mfise madame rero naciye muhagwa n'amakensi kandi rero ahantu nari nicaye la fois passée bavuga ko atari madame mungana ngo umushuga mami abakumutanga ubu asi angoye kuvuga ibintu nakunda cyangwa nivyo je navyonze ntacyo jewe ntomboye ndamuronse wewe ubukene n'ububona ega twe tumenya amakuru kare
wewe ukase ego ukase nizero kumutanga kugira umuntu aduha amakuru yitwerera ko yaduha amakuru aca tubwira ati yo afise umusherino akubonye kabiri jera bifese la fois bamwe bafise umusheri mu cyarama urumva bamubonye kabiri ariko ayaga n'umuntu mufise umusheri mufite amaraso meza y'abademu ibyo ntabyo navuze ore impamvu imwe woroshe muri iyi minsi niyi byavuye kuki njye nabishatse ubu wo kwiruka bigahuna ndiruka je twajya kwiruka no mujamo twarirutse ariko bariya game nje nari n'imbere kandi ari uzi aho tugiye yambaye Air Force show urazi ingena bayambaye ari muri show tuca turiruka ijya n'isirago y'umuziki kijya n'ikintu ndazi ntuzopfa ucibagiye twari muri concert ya Chaza basoda ati komanda brigade bahaye 5 secondes wowe tubona muri salle bacha bavuga ati nguri wabiteguye twagu muri salle n'abafana umufana niwe yari kuba mbere gusohoka ariko nitwe twabaye abambere twebene show gusohoka igisagara bari gisagara kwiruka mu gisagara mu mirima mu vyondore kutashira mu mvura yaguye waba kwa muvayo yego twavuga ati muvayo akabimenya nimwe badufatira hariya namubwiye ko ndi mu cyarama agashe ko mu cibitoke ca rugombo agashe ko mu cibitoke ngo amatwa nsumira ngo ni kabi Ofu mujahani ndavyibaza yego vraiment ariko inyuma y'igihe gitari gito jemerwa kubona interview abarayizi nk'amezi arengane umuziki nawo uramaza amezi n'ubundi atari make indirimbo ya nyuma gukora araryoshe umuziki wanje wa mbere wo kugurura umwaka witwa araryoshe nawo ukoze mu kwezi kwa mbere ubu turi mu kwezi kwa 11 wumva ubwo muheza umwaka yes ubwo muheza umwaka utagize ntarasora indirimbo yiwanje jenyene mugabo mfise imiziki igera kuri ine y'amakora ntunyihange ariko none impamvu wifashe ko warasora nka 2 cyangwa 3 mu mwaka zitatu bon icyabitumye bana je nahora mu bibazo nakoze yararyoshe hamaca ntwagwa n'amakoncert ko je ku kwezi mafise nka show 3 kandi atani indirimbo mfise yiwanje nzazindi je nguma nibereye mu makoncert kandi ufise chance yo kumuronka amakoncert atabikoga uri kurabaha ni chance sana iyumvira ucyubaha ibikorwa rero ni chance ya star sana rero mugabo bon naruguru uyu mwaka ubu ngoma nugara umwaka mugare mu mwaka rero utangura zoca nashena kuko ari kuruhuka naruhutse madame ameshani pikia mulete nini maneze ubu ni swaga rero ngomba ntangura imitigito kandi mu mezi nka 3 atangura umwaka namaze gutanga ibiro 30 kumbadida urumva ngo muje kuri regime ariko abanyero lege ni uri kuravyivugira madame yagufashe neza ni madame wo mu nzu wa eta civile canke umusheri bon ico ntaco no bivuga ko cyane ariko uramukunda bifatuko mfate ko namukunda ariko none none ndamwanga kweli gusa ni ryamere wemeye kufise n'umusheri kuri kamera kuvuba ubu ndakuze bijya umuntu abakishakisha mugabo hari ahantu ugera ukavuga ati niko karme afuna naendelea na mwingine ariko aho nyene Olege ni mushasha abantu n'umunsi bashaka kwibaza Olege abahe ubu bakumutanga numva ko kwa rusaku urukurukuru niyo nkuru ariko naco reka tuje mu kazi uravuze ko ugomba wararuguruye umwaka ugomba ugara umwaka ariko umwaka uze wararuhutse bikwiye ugomba wanshene gari ya moshi ni idakati n'utagati ngwenda ukutudruwa ariko aho nyene muri stock nimba atari banga hari imiziki ingana gute yaheze gukora be video wowe ufise uvuga ati ziri ku mwanya zirakoze ni kurekura gusa nizingana ndafise zibiri yafande mwotsi mfise nindi yitwa ntaruhusha zaraheze ziricaye bisanzwe yari gusohoka ejo ariko kumvo yuko reka ndayivuge dufise turagandaye abantu turi muri industry nubwo twige tuguma dukora amakuru umva ntitwoca duhagarika n'amakuru umva tuyahagaritse nabo nibo bimenya tunahaye pole umuryango wose wa Miss Erika umuhanzikazi umuririmbyikazi w'igihugu cy'u Burundi abizi
yakoze imyaka itari mike, imyaka irenga 8 tumubona muri industry simike. Pole sana ku muryango, pole sana ku gihugu, pole sana ku bantu bose turi muri entertainment. Ariko kandi OLEGUE inyuma yo guca banza umenyeshe kwanza impamvu, ubanza umenyeshe ko ariyo mpamvu yatumye usimbisha indirimbo, kuko indirimbo yari gusohoka no munsi tariki 20 18. Okay. Icabiteye nico turi mu kiriyo umuririmbyi mugenzi wacu turakoze ikintu novuga yuko akahopo gatonya kugira tumwibuke tumuhe n'agaciro kuko yarambaye ko mu buzima bwari bugoye muri gereza. Rero nanje nivyo nshoboye no mukorera mu gihe adahari kiriyo musi wo kumuhamba so hashika Imana natwe ihadushikana nibwo buzima. Hama indirimbo nayo kwisora no musi yitwa Ntaruhusha, rero izoca isohoka muri no ndwi nyene mugabo umunsi ntiturawupresiza neza. Ego mugani nka jeudi Ntaruhusha washatse kuvuga iki? Ntaruhusha urumva ni vibe. Ntaruhusha tugiye gutesa ko mfise amahera. Ntaruhusha dufate umuvyeyi arashobora kuntelefona mwijoro akavuga ati none wewe bimeze gute, hari umuntu akunda agakawuri tumushirira akati genda naryoherwa nawe tora agasamire urabe na papa mugura akavinyu umuteramire ko nanje umva Ntaruhusha kandi ngaya amahera jewe ngiye gutesa kandi sindaramuhira. Urwego ni OLEGUE igisabisho banyita OLG Toto Town je kingi mu muji ibi bintu nibikiga my G gemu yacira kumbura ibintu nk'ibi ati sikia beat old vibe old nyash old ndabaha ibintu biri poa kwama turi muri vibes. Nta ndirimbo nimwe kuva kuri delegation ariko hariyo yatanguye yahita Torionoti hakurikira delegation general aho twari mu isitega. Ntimwibaze ngo video hari n'irakizi ibiri yadutwara muri za 2018 17 za Torionoti delegation generale iradushize hariya turavuyeyo Imana irabikoze. Ariko kandi akazi rero kabaye akazi. Nimba nakora video ya 100,000 ubu ngoma nkore video ya 1 million no musa nakora video ya 3 million cyangwa ya 5 million sinzi, ariko ivyo byose atashaka ivyari gushoboka. Ariko kandi OLEGUE indirimbo ntiziraba nyinshi cyane nk'abandi tuzi tujachafua mama media ariko kandi mu ndirimbo nkeya ufise uri mu baririmbyi duharuye indirimbo nkeya ufise n'amashow ufise ucyo wa mbere ufise show nyinshi indirimbo ari nkeya. Numva kari sawa none biraryoshye none show ko arizo zitanga inoti. Urazi undi muririmbyi mengo ameze uko kuntu ariko arasura uturirimbo dukeya ariko akarongo dushow twishi dramati ariko kandi tuca tuza hariho abantu mengo bari collaborate cyane basi bari proche cyane y'ivyerekeye abaririmbyi. Mvuze kuba proche ugasanga baguma bagaruka mu makolabo kubera iki utarimo akarorero kandi akwereke n'amatata. Umva hariho abantu bagaruka ba feel bite bagaruka kwa kundi nyene kubera iki wowe utajamo wewe na ega hari ubande reka mvuze wewe mbajije wewe ariko hariho abandi batajamo kubera iki wowe utajamo. Bonje mu bisanzwe jewe kariyere yanje cyangwa amateka yanje ivyo nibinajanye na gato. Jewe kujya mu mbona ni kujya nyene ndumusana shushe kandi akomeye umurundi wa mutama aniyeme attention jewe ndakazi urakazi onga tano kwanza bitu bon mu bisanzwe bose n'abagenzi mugabo usanga tumenyerana cyane usanga je ntabirimo kuje nta mwanya nifiti maniryamiye kuri television amabit nandika n'udu cinema n'udu comedy sometime. Rero umwanya wo kuma dusirikira iki oya jewe mvyuka ngiye muri studio clip gutembera canke concert. Rero usanga ubwo bugwi bon usanga ntaburimo cyane. Hari agakuru kamwe kavumye muri iyi minsi ngo D1 bariko baramusiramu sivyo ntabyo ntanakuru wumva aho rero ntabyo nkurikirana cyawe bazi yabari nkawe bavuze si OLEGUE ntari isilamu bari kwishuri none si sawa none ni bibi warindiriye iki zovana ivyo umuntu ashaka. Abazungu benshi nk'ibice 90 kujana usanga batageze none bunguki twe baragenda ubaze abo bantu bameze uko
cyane nanje umbaza ushobora gusanga nanje meze uko nawe ni kumbe nturagusira na karorero ni wavyumva mu nkuru zuzane kamera dukore ariko kandi aho nyene Olege mu masho umaze gukora nihe show nyotewe kuko umuntu agira ikintu cyamuryohewe kurusha ikindi je nkumbuye amasho ya stade ama festival hariho show duheruka gukora mu Kinama ya Marahaba festival harimo na religion ndibuka ko harimo ari kufisa abadanseri harimo Sakbi nani nawe wisadbi n'umukobwa Estanish hamwe n'abantu baririmba ibintu mengo by'amagospel bavuye muri nimbari ko Gabon yari festival mengo ya East Africa izo ni zinini izo show ni kandi show imaze kuba ya free hari n'izindi za Flambeau de la Paix ya ku stade zijya ziba zikazi twese cyubahiro bose baba bahari ibirimo abakomedie abaririmbyi abartiste donc amadomaine naho show zo ngaha mu isite ruguru n'amayo misi yose nkura umuntu yeze nari mu Kayogoro urumva ndani Makamba basanzwe kacanza no mu ikomine n'ubu mfise Ngozi Gitega Muyinga Rutana indirimbo zose za OLEGUE ziravye ni vibes n'ubu twamaze kumva gatoya kuba amaze kumva harimo kakande ko gushyuha no gushusha n'iryari tuzomwumva OLEGUE mu yindi system mu yindi strategy ndazifise hari zitarasohoka twembaye n'abantu bo hanze zizoza muzozumva ariko ni gwawe uri kumwe n'ababandi cyangwa niza babandi uri kumwe nabo ariko yiwawe jewe ndumuririmbyi kuva nabaho ata muntu n'umwe turaririmbana ngo ndamubwiye turirimbana gushika n'ubu ngeze muga nyene umumwe ni swing izindi kuko nari abantu bavuga ati bamuje mujama n'umuvayi wewe hari ababivuga hari abakwita umuvayi bisunze iki ntuzi usome mu commentaire sobe muziki azi kintu abantu batazi jewe umusani wese afise ingene yatwaye fan base ana kuri delegation general niyo yangize ubundi wewe ya sasa ajyana bago ijya kona bagufatiyemo siwazungumuze wangu siwazungumuze bazungurushe baguruze ahandi nyene kuko uhinduye iyo aho hantu ugiye hoba hari undi mwami wabyo uhagiye urumva nyanzumva ngo igana naka jara ni mwayome yanje umwami kandi ninava kuri ku bwami haronzo sigira ti wewe gusuzo ugomba ukora kanzo zuransinyara kubera nabonye byinshi gusumba uwo nawe ninde ntawo ntarabone hapana ntawo cyengo bandirimbe basi bansiga ariko rejeyo byogorana kuko je no muri famille n'abantu babasani bari bahari no muri famille baratangaye kubona hari umuntu nkajewe kaje no muzima busanzwe ndatekereje simvuga muga ku muziki nindi imani ariko ndo ubunga pale niho havuga nakwambia wesha ibi bintu urabizi urabeshubizi hehe kumbesha ubikoze nabi mbere nagutere inkuru takupiga fimbo yo manaya ntambura ariko rero bafuza ba ex benshi aya babura nkicana mfise umwe umu ex yego wemere habutemera nawe babaye abandi ntabonze je banyagiriza ibintu byinshi abo nibonze nzumwe muri byinshi bakubeshera imwe tumwe mu twensorite wiyiziko utazo uri fier yo kutuvuga n'utwi bon ubu nuko nyene nakuze karejeho ku bintu byo gutira impuzu n'ikintu bita ideni muta hana unguranye ikintu ya kandi biheze vu bon unguranye ikintu je byarantera ubunebwe bwo kugusubiza untere financial broker uciye kuyini nka broker convocation joze ma convocation nari mfise naragenda no gushopinga impuzu za 2 million nkasiga umuriyoni ubundi miliyoni narinda kuja muri BC kandi umusani akomeye bahamwe n'uri mujama nibiki nkabwa twandike uzoduha ngahe ku kwezi ndoro nka 50 mil umuriyoni uzokwirajya mu mwaka umwe n'inusu gati oya ibintu ubutungane bukore nkigwaza nkavuga ati je sindiko nakora bakamwe none ubikorera iki nkavuga je nimba barando nane nkavuga ati ikawu ndayifise cash mugasanga umuntu twonda mu ruhisha rero Imana ishimwe narabihebye kandi abantu bakunda kubibona convocation zaba ari nyinshi kandi ni wewe umuririmbyi wa mbere amaze guhabwa convocation nyinshi kuva mu baririmbyi bose bo mu Burundi bon sinibaza kandi rero wewe ntizagufunga warataha none wataha gute bon je navuze byari ibintu by'amadeni waba wisigura fresh bakavyumva kwisigura fresh bon nyene waravuga ati pitika umusani
ikawuri ntayibuze none hari ikibazo icahe kandi nawe ukabiraba nabiguhaye ndakwizeye umeze fresh nanje abantu bashobora kuvuga ati reka kumusarisha umusari basanga ndabitomboreyemo n'abafana bamvuge ukabura basa deja na opeje n'umufana avuga ati okay muvyo gufungana siyo solution ni mugire écriture mwabemerera fresh kageze uwo munsi naca mboroka nimero jaja kwa opeje opeje na telefone muhungu gute cyase namwitabe nawe akavuga ati umungu aratunaniye neza kandi ndi madecapotable town ndi umwe inoti abafana ndabaterera ngira bari bandoze no mu bantu baburi gitoro we waba utarimo none yo gitoro wayikura igihe cyari cyabuze ko umuduga wo muri mwibarabara bon jewe musanzwe mfite abafana batandukanye none ku ma station ku ma pompe cyo wikomeza nyene ati niyo ngiye muri concert baranyica za demo muragura wallahi baranyica none bice bigenda gute ati zaratugushire mugihe aba batonze cavuga ati ni OLEGUE ni mu musanigire erega turakumbuye bishasha biramaze gushika kubita bangyo agafegi bona yageze kunwa ikintu bita igipipe kya kinini kingana n'urutoke ni gikireri ni gitabi ibintu vy'ibivye bakunda gukora muri clip mugabo muri clip ho ega muri clip actinga donc uraba ivyo mu ndirimbo wari ivyo waririmbye uteza kuvyerekana yego tubashimire abariko baradukurikirana rero mwakoze hama muzogume muri update kuri TV yacu niya nyine kiri uraramvyemo urumwizigirwa nanje nzokwizera rero mwana mudukurikirana bishasha nahandi bari uyu rero tuzoguma ko shaka ico nakwemere ndakugabiye muno mwanya nose bumwe shaka concert nzoza ndakora ya hafi atakigoranye zozuraza tu jewe nubwizo bari yakure iyo bari yakure birashoboka none akibitawe ntwagiye twakwa kurara muri bro tugafanya twaraye twaryamye gute bro bayita muzungu wa ine be ujya musipara haya nyene kwa mama wanje kandi no twara kandi arakumbajije ahubwo tuzogenda tumupitira tupange mu kadefye uvyeme uzobikora arakurikirana ibiganiro taenda tumupitire kidogo magara je kumura mama wanje yarambwiye ijambo kwereka ndarivuge uko yararimbwiye ati wa mugenzi wa niko akwita wa mugenzi wawe yarahevye bya bintu ntazosubire mu gasho niko yambwiye narabihevye ati ubu ni fresh narabihevye yaratahura yuko igihugu kitamenyego twese tuzo kuba dufite twuba tuzoza kumuraba mama wanje ariko nzoguhamagara ndabikurusa kandi ni hafi mana mu kinama tumupitire ibintu bigende fresh. Merci beaucoup à cette TV. Uyu ni OLEGUE OLG amazina nyakuri ni Baraka OLEGUE muramuzi muri byinshi kandi izina ryo ntiryahindutse ni OLEGUE ni hasa hajuri buturu uri butoyi ya ni butoyi ni hasa afu sister we twariganye ubu niwe yahindutse kuva mu ronke amahera je mwaranyanse mwese rero murakoze cyane. Merci beaucoup. Every story matters.